it's hobby iki ni gikorwa cy'umwami rero nico kigiye nico gisigura insiguro yo kubaho kwanje jewe uretse ko ibindi byose nabikora naguye ko nkurikirana amazi y'abantu ashaka byo kubaka ariko iki niyo siguro yo kubaho kwanje ikintu nkora kubera nabuze icyo nkoro iki nico niyo main nico gikorwa akiri hagati ibintu byose nimba nkihumeka nzoririmba. Turabaramukije abakunzi ba Impower TV aho muherereye hose twizeye ko mumeze neza. Ni Ornella kuri micro, tukaba turi muri Amaria Lux Hotel. Ni ikibanza ciza cyane ushobora kujamwo wifuza kuruhuka, ushaka gufungura neza uri mu makosa ngaha muri ville, ugashaka gufungura midi. Ni kibanza kiri banza ciza cyane dusuggera umuntu wese kuza kuraba, afise amachambre meza, abantu ba voyage bashaka kuza mu Burundi pour umwanya mutoyi, turabatumira kuza muri Amaria Lux Hotel. Ego hano ni muri Impower TV, muri studio za Impower TV twaronse umutumire adasanzwe, akaba ari Samuel Praise, araza kubibwira mu buryo buramvuye, atuzaniye ibintu bishasha kandi muraza kuryoherwa cyane. Reka tumuyikaze na karibu, turagwaye ikaze Samuel Praise. Murakoze cyane, hama ndamutse ariko aradukurikirana nuko bivuze ni Samuel Praise. Mfise umuryango, mfise umugore umwe, nituraronka umwana ariko turabyiteze. Ego hama nkabansanzwe nkora ibikorwa by'Imana muri Grace Community Church mu Kanyosha, umurongozi w'abaririmbyi kandi nkabansanzwe n'umuririmbyi yandika kongera agasohora indirimbo zo Guhimbaza no gutazira Imana. Ego kuri ivyo navyo nibaza ko byo nize business management ariko nashanda bikoramo cyane ariko nibaza ko ibyo nize yimfasha cyane mu gutunganya ibikorwa. Ego okay. Turagwaye ikaze gose. None Samuel Praise madam yagwerekeje canke ntiyamerekeje ntiyamerekeje ariko nibaza ikindi gihe ngira muzaba muri ko. Ego turamwiteze cyane, tushaka kumubona umuririmbyi. Uretse ko turakora ibikorwa n'umuririmbyi. Ego araririmba kandi aririmba neza. Okay, ngira tuzoronka akajyo ko kumubona. Ego hama tukubwiye ko werewe gose wambaye neza cyane vraiment ebana top sana. Imana ishimwe. Baza kubyandika muri commentaire n'abambeshe canke hari ndakubaniye hano na hamwe. Yambaye neza arabereyewe, no umustar, no muririmbyi muri gospel music. Muri kino gihe ariko arakora indi ku murindi udasanzwe, na cyane cyane yuko mu minsi heze yariko arasohora indirimbo imwe hagahera igihe kinini mugabo ubu ari ku murindi navuga ngo udasanzwe, kandi ni ibintu byiza cyane kuko byerekana ko ari active. Rero nashaka kumubaza utuzaniye iki uyu munsi? Ni iki kintu gishasha ubu nyene ushobora kuvuga uti ubu nyene ndabazaniye ikintu gishasha uwo kitubwira? Ego ikintu gishasha sikindi uretse ko muri umwaka wa 2021 nari mfise ibintu bibiri nyamukuru, ko ari kwitegurira ubukwe ari mariage nagize mu kwezi kwa gatandatu tariki 26 no gutunganya rero izi ndirimbo zigize donc kurikirana bw'indirimbo zishika zitandatu. Pardon gato ndakubaze. EP ni jambo gicyongereza rivuga extended play. Play ni zibari indirimbo ziri hagati atari single imwe canke zitari album ariko no kurikirana bw'indirimbo rutangura kuri zibiri gushika kuri zitandatu. Ego rero ni ibyo bikorwa bibiri ari mfise umwaka, uretse ko nakoze nyinshi. Harizo nakoze EP zitandatu, indirimbo zitandatu n'izindi iyindi EP nibaza ko kuba umwaka uza mu 2022 kuva mu kwa mbere abantu batangwa kubona iyindi EP. Rero ubu naje mfisa agakemanya kiyo EP nitiriye amasezerano. Amasezerano ego irimo indirimbo zo gutazira Imana, indirimbo zivuga ku by'Imana yakoze, ku Imana yaduhaye, donc tuvuga ku bikorwa by'Imana ingene ari umwizigirwa yishitse amasezerano. Ego urakoze cyane. Reka ndakubaze imbere ko twinjira muri EP extended play. Okay, nagize neza Benny.
extended play. Okay, shaka kwanza ubanze umbwire hari muri indirimbo zawe muri urukurikirane rwa amasezerano narabonye uri kuravuza acoustic nivyo? Ego mu ndirimbo usanzwe uri umuzisye n'umuririmbyi. Ego ariko aho novuga ko nkomeye numva ko nshoboye cyane ni mu kwandika indirimbo, kuririmba, ego no kugira ama structure mu ndirimbo, ariko kandi navuze ariko mu kenshi muri studio ndafise abavuza ariko acoustic ndayivuza, piano ndaca ariko sinovuga ko sindi ofon cyane. Ego murafise amanosho nyene ya mbere. Ego okay, ndumva ingabire vraiment iragutse cyane kuko nivyo nkoresha mu kuzandika. Ego guitar acoustic cyangwa piano. Okay. Twumvise uri marié kandi ni vya vuba, vraiment turagufelicite. Félicitations ku izina rya Ukaba TV n'aba fans bawe. Murakoze. Ego turagufelicite kandi vraiment Imana ibaje imbere, ibubakire kandi yabikora. Ego hejuru canke haruhande ya music ni ikintu kintu ukunda gukora winezereza nka hobby, ushaka kuruhuka nk'ufate nk'uwahejeje gushira hanze yo EP, ni ikintu ucukora kugira ngo urelaxing nyene uvuga uti abantu rero vraiment ngira nduhuke, ni ikintu ukora? Uretse ko nkunda kujya kuri plage nkaruhuka, ndakunda kwiruka. Hajya. Yego. Nakunda kwiruka. Okay. Yego hama uretse ko sinaga nibaza ngo mbaze ngo ntariko ndakora umuziki nkora ibindi nkora atari umuziki. Ego ntaco navyo nyene urashaka kwitubwira. Ego jewe uretse ko secondaire nize ETS nafise amanota y'ibintu bimwe byanye n'ibi technique. Hama muri université niga business management. Ariko nasanze nkunda ibintu byo kubaka, sinzi ko muri kahise narabaye aide maçon. Kubaka inzu. Rero ndabikunda cyane, nibyo ndabikora, ndahagarikira inzu z'abantu banyize ko nabafasha mu byo kubaka inzu kandi nkabikora neza. Icyo n'ikindi kintu nkora, uretse ko ndasiga amarangi ku portail mu mazu, icyo kibona gikora ndashaka gutanga mu majambo makuru mu artiste. Ndashaka muri ubwo buryo bwo uretse ko kera naracapa rwose, ariko mu nyonda nabihagarika, tegeze kuronka n'amapriniga kuri komiviyarite kera, ariko mu nyonda bihagarika, ariko gusiga amarangi ndabikora cyane, amazu, amaportail, ibintu nk'ibyo, kurekana inzu kuva mu ntango gushika nkayiheza, ibintu nk'ibyo. Ego. Okay. Avant ya EP woba wari umaze gukora izindi ndirimbo cyangwa wari ufise yindi EP cyangwa album? Yo yari album nahereyeko. Ego nayikoze kuva muri 2015. None natangwe kuja muri studio. Ego nayifise album ariko byarangoye cyane, none ngitangura promotion yayo yaragoye kugira promotion yayo kugira ngo igikorwa kigere kure gihezagira abantu benshi, byarangoye cyane, ariko izo ndimbo zirahari kandi no kuri YouTube zirahari, ndimbo zishika 8. Wait. Ni album imwe? Eri album narakoze video 8, hari izindi zibitsari zari zifise. Kubaza ndimbo zishika nka 10. Okay, urakoze cyane. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, twagomba gusaba wowe uri kuradukurikirana nijyaba ari rya mbere ukurikiranye channel yacu, urashobora gukora subscribe, uraza kubona ibintu ivyandiko vyanditse ni mwibara ritukura, ukore subscribe canke s'abonner, hama ukore kuri kajya gakengeri kugira ngo video ya mbere izoza uzoba mbere kuyibona utarinze kugira ama recherche kandi uyibone vyoroshe. Ego hama none Samuel Praise ni EP wavuze n'urukurikirane rw'indimbo zitandatu. Est-ce que umuntu agiye ubunyene tuko turavugana yoca ashaka kuyiraba yoyibona? Ego cyane. Kuri hehe? Hariho kuri Spotify. Ego. Iriko kuri Apple Music, iTunes. Ego naimaze gushika ariko izogenda aje ku ma platform yandi mu nyuma, ariko kuri ama platform ya streaming naho ya téléchargement imaze kuja no kuri YouTube. Kuri YouTube izo ndimbo zose ziriko kandi narazegeranije ndazishira hamwe, wanditse EP amasezerano EP by Samuel Praise, chizibona zose urashaka kumara iminota ishika nka 20-30 ziko zirakurikira ndirimbo utarinda kuvuga ngo kurondera imwe urondera, ariko ziri hamwe. Byoroha nibaza umuntu ashatse kukumviriza indirimbo zose. Hama wavuze ko yitwa amasezerano, ko iki wayise amasezerano? Ego iryo zina nkuko navuze iyi EP izo ndimbo zitandatu,
ugiye kuraba izi ndirimbo ziragaruka zivuga ku vy'Imana mu masezerano ibyo yadukoreye yaduhaye n'ibyisezerano kuzodukorera. Rero ni indirimbo zizana umuntu ari mu ntege nke, umuntu afise ibibazo yumve ko hariho Imana ishitsa icyo yavuze, hariho Imana ikora ibyo abantu badashoboye gukora, hariho Imana y'umwizigirwa yindi itavuga ibintu ngo ntibibe ariko ivuze bishika. Ni nagakemanyi ntahishingo rya Kristo kumenyekanisha Imana ingene ari umwizigirwa, kumenyekanisha Imana ingene atakintu na kimwe kinanira, kumenyekanisha Imana ko atahantu umuntu ari tomukura. Kuko uravye muri izo ndirimbo ndavuga ingene yakoze igikorwa cyo guhumura Barutimayo, ingene iha ingumba abana, ingene kuri umuntu mukunke mushika n'abahambaye, ingene yashize Yeriko hasi. Uravye urugendo rw'Abisirayeli igihe ababwira ngo ni mwitunganye ngo je ndakora ikintu gikomeye, Yorodani ikabacirinze muri Yorodani, Yeriko ikayishira hasi gushika yagira abagwana gushika bashika ishiro. Izo ndimbo zose mvuga ngo nta birashoboka, nta kintu kimwe kidashoboka. Harimo n'indimi ivuga amasezerano y'Imana, niyitangura byose nagenda avuga ntazira Imana, kuvuga ndiko ndavuga ibyo ikora, ibyo yaduhaye n'igishoboye gukora ku muntu yizera. Rero nico gituma rero nace ndafata uretse ko ari ndimbo zitazira Imana, ncana rihizina amasezerano kuko nayo n'indimi dasanzwe ubwanje jewe indemesha cyane kuko nabonye Imana ishitse amasezerano. Yego. Natwe bavyumvise antuka ni indirimbo ni si vya bindi umuntu agenda muri studio akaronderaho nyene, donc ni indirimbo ziba zanditse ziba ari ubuzima bayemwo canke ivyo wabonye. Abonye Imana ikora ibikomeye. Imana ikora ibikomeye. None à part yuko donc abari ubuzima uburi kurandika, donc uburi kurabamwe, c'est quoi ton inspiration yawe ni yihe wandika, donc bivahe? Aho biva sahandi uretse ko jo ndi umukristo narize Yesu Kristo n'umukiza. Kandi muri urugendo tubana na Kristo hari bitugenda turacamwe, ariko hari ibyo Yesu yavuze ngo mwisi ndazi ko muri n'amarusho menshi ngo ariko mureme ndaranesheje. Abo yabibwiye ni twebwe twamwizeye. Rero uko tugenda tubaho hari ibibazo tugenda turahura navyo, ariko kandi kubw'ijambo ryayo naryo kuko uravye muri Yosuwa igice cya 1:9 avuga ngo ntutinye turanduka umutima, ibyo ntibiguhamure ngo ndi kumwe naho uzoja hose. Iyo Imana ivuze iryo jambo ikagaruka muri Yesaya ikavuga ko ngo ijambo ryayo ngo rimeze kujya imvura ngo kujya sherege bikagwa igatosisi ikameza, ngo niko ijambo ryayo rimeze ntirizoreka gushitsa ico yagize n'ico yaritumye. Rero ubuzima tugenda tubamwo turabona Imana idukura muri ubwo buzima, turabona Imana idukura ikadushikana, turabona ibyo twasenge, turabona ibyo twizeye mu ijambo ry'Imana igenda bikora. Ibyo rero bivanye n'ingabire Imana yaguhaye, ukumva ko biraza bikaba indirimbo, ukumva ko utovyigwiza, ukumva ko hari uwundi muntu ari muri ico kibazo, hari umuntu ari mu bitaro, hari umuntu ari mu madeni, hari umuntu apanze, hari umuntu ari mu ngorane zitandukanye, ariko ashaka kuvyumva nk'ushinga intahe ku byo Imana yakoze kandi ko ishobora kubikorera uwundi muntu. Nimba kege yarumuye Barutimayo n'uwo Imana iracahumura, nimba yarahaye Ana umwana n'uwo Imana iracatanga abana ku ngumba. Jewe nk'ubu nshinga intahe ndiko navuga Barutimayo, ariko jewe ubwanje narigeze guhuma, ariko umunsi umwe ndabona narigeze kugwara ndiwo gupfa, ariko umunsi umwe Imana yangira neza. Hari ahantu narindi ntiyari nibaza ko umunsi shaka kuba ndahandi, shaka guhagara imbere y'abantu, shaka kuja kuri televiziyo, nuko Imana shaka gukura umuntu mu kungugu ikamuhindurira ubuzima, ikamuzana ahantu aho imushira ahantu ashaka gushingira intahe iyo Mana. Umva ko ari ibintu bikomeye cyane, ko nta kintu gikomeye kumva ko muri Ephesiens 2:6 nihenze verse haravuga ngo yatuzuranye na Kristo ngo itushaka nayo ahantu ho mwijuru muri Kristo Yesu. Umva kwicarikana n'Imana ni ibintu birengeye, birarenze cyane. Ishobora gukura umuntu mu kungisha n'abahambaye, nta muntu kwisambaye kurusha kwicarana n'Imana. Cyo kintu kirakomeye cyane. Rero izo zose ni ntahe, uretse ko kandi ndumwiga niga ibya Bibiliya aho se ndahakura, ariko cyane cyane bifatiye n'ubuzima ndiko namwe n'ijambo ryayo, bikama rero n'ingabire Imana yampaye, bikama kwandika iyo ndirimbo ngashinga intahe
Kristo. Wow, biraryoshe kumviriza umuntu ariko aravuga ivyo Imana yamukoreye, igituma ariko arakora ikintu kanaka akabivuga ahamya cyane nyine abishinga intahe, biraryoshe cyane. Kumenga urafise n'ingabire yo kwigisha, wowe bigushikira muri eglise wanyu ukigisha canke ukagira ama ego, uretse ko umupasiteri wacu reka namuvuge yitwa Pastor Manerambona Eric, niwe yarongoye Grace Community Church mu Kanyosha ku 8/28. Ego. Yarize theology. Arafise yego yaravyize. Rero aba rera natwe turafise class turege ijambo ry'Imana, kandi urumva muri uko kwiga je ndero maze imyaka myinshi cyane nigishwa. Uma wiga nsubira niga, rero ibyo byarampaye gukura. Yego. Wow. Igihe mpaga umwanya nkasangira bende ijambo ry'Imana. Ego. Uretse ko kandi nsangiye nabo kenshi mu ndirimbo. Ego cyane. Ego none Samuel Praise kuririmba ni wowe wenyene urimenya ku giti cyawe cyangwa urafise management cyangwa bigenda gute, bigira gute kwa ko muri studio n'amahera, gukora clip n'amahera menshi, donc n'amahera nyene ubikora bigenda gute, urafise management cyangwa uragira ufise case uragira gakesi ukazirashaka bijanye nibaza ko mfise ku gakesi nyene. Ego byukuri nta management ndagira. Ego nico gituma novuga ko ari ibikorwa byinshi mba nifuza gukora ntarashikako. Ego ariko kubera Imana yatanguje igikorwa muri twebwe, byukuri ntabwo management nibu ndayikeneye. Hari abantu bariko dukurira numva ko byukuri bari igikorwa nkora bakabona ati byukuri umuntu tushobora gukora nawe ne byiza cyane, ariko urugendo gushika umunsi n'ukuri nagiye mbona Kristo, kemera kwambara ikirato kimwe, ipantaro imwe, ariko kandi hakaba na bene data bomba bo gushigikira. Yego kandi n'umufasha wanje arakumwe nanje kanshigikira abavukanyi. Yo support ya mbere uyo rero uretse n'uburyo gusa n'amajambo yiwe antera intege mu buryo budasanzwe. Rero gushika umunsi novuga ntibyoroshe, ariko nabonye Imana cyane, nta management ndagira, ariko kuziganya duke. Yego. Wifuza gukora gospel music nka carrière cyangwa nka hobby cyangwa donc wifuza ko akazi kawe principal kuba ari umuziki cyangwa uronsa kandi kazi nyene kaguha amahera afadika wogakora, bimeze gute? Amaze no guheba ubuzi bumwe. C'est vrai. Uretse ko nifuje kurondera ikintu nkora ariko kimpa umwanya wo gukora, kuko uyu n'uhamagaro, it's not a hobby. Iki ni gikorwa cy'umwami. Rero nico gisigura insiguro yo kubaho kwanje jewe. Uretse ko ibindi byose nabikora naguye ko nkurikirana amazi y'abantu ashobora kubaka, ariko iki niyo siguro yo kubaho kwanje. Iki ni gikorwa kandi ni iteka ridasanzwe nagiriwe ryo kuvuga gushinga intahe uyu mwami Yesu, Imana muremye ijuru n'isi, ni iteka ridasanzwe. Rero si ikintu nkora kubera nabuze icyo nkora, iki niyo main, nico gikorwa akiri hagati y'ibintu byose. Ego kandi nibaza ko ndagikora ni ubuzima bwanje, nimba nkihumeka nzoririmba. Wow. Ego. Je numva ndiko ndafashwa cyane kuko n'uwo muhamagaro wa like ukuntu yuko urabivuga nyene uri passionné, si bindi byo kuvuga ngo barambwiye ko ndabizi kuririmba canke ngo nabonye nakari kararirimba ngo canumva ngo ndaryohewe. Ni ibintu ukora n'umuhamagaro cyane gose, n'umuhamagaro si kwera famille, si kwera umuvukana, ni kubera ko ari ikintu wumva Imana guhamagariye. Rero nibaze ko abantu bariko baratwumviza ariko badukurikirana bavyumva, nimba hariho ico umuntu yashobora gufasha kugira ngo ashobore kubandanya umuhamagaro Imana yamuhaye, nibaza ko yigikora. Sinzi murashaka kwandika muri commentaire canke kuri rya numero tubahereza niba ari ikintu mushobora gukora kugira ngo musupporting Samuel Praise, kuko ashaka kubikora for a lifetime, si ibintu vyejo na hirya yejo, sivyo? Muravyumva. Rero reka twe tugutera intege. Murakoze. Turagutera intege cyane, twe nka Empower TV turahari, twe nk'abafans turahari. Reka ndababwira abakunzi ba Kristo turahari, kandi ndazi barahari cyane kuri Empower TV. Tuzogufata mu mugongo, ico uzokeneye tubarira. Ariko ikintu cambe nashaka kubasaba, nibaza ko ari kuja gukora subscribe kuri channel yiwe kugira ngo
notification yaza ushobore gukora like view yawe arayikeneye ukore share ubitange mu magroupe ubahimirize nibaza ko ariyo support ya mbere woba umuhaye kuko abishize hajya si kugira ngo abibike ni kugira ngo abandi bantu bashobore kubibona ego Summer Praise twe turanezerewe gukorana nawe turanezerewe no kupartaja nawe ivyo bikorwa nibaza yuko ikindi gihe tuzogutumako kandi ukatubwira ibikorwa bishasha uzobiko urakora twe turahari nawe niwadukenera tuzokwitaba emwe namahoro cyane ego nagomba ngo ndagusabe uvuge ama platform ya ukuntu yitwa je kuri YouTube ndabitse ko ari Summer Praise urafise Instagram ni Summer Praise 257 page de Facebook ni Summer Praise 257 ego kuri Spotify, iTunes, Apple Music na Deezer ama platform ni Summer Praise 257 na TikTok Summer Praise rero hose ntari ego antiko umunanditse Summer Praise aca ego rero hari na contact zanje zose ego mwabyumvise ndibaza hama uragira collabo nta collabo ndagira ego nibaza ko Imana ijuguruye kuko mama kimaze iki kibazo ariko collabo rero dufise ikibazo urabona hari gihe wiruka nyuma y'abantu ariko kibazo none ndiko ndaguhimbaza Imana canke niko ndarondera iki exact Jean barakugora nibaguha yo hari gusanga bitoroshe rero kubera iki niruka ego reka tumanze dukore na Kristo ego muyereka dukore hama ivyo bizokwikrea mbe kubera iki nshaka collabo ntumbero ni inshikira komera nima ntaratahora impamvu yo kugira collabo nima ari kugira ngo babone Samuel akoranye collabo naka yabaye ariyo ikiri impamvu iyo ntibikenewe ariko ni byiza ko ntomora neza impamvu dukoranye n'uwo muntu ni kugira ngo ishimwe rya Kristo rishike kure donc wowe muri byose intumbero ni Kristo kuko hari collabo canke single wenyene ni Kristo kuko ari gusanga uri kurarondera abantu kugira ngo pete nyakorana naka cishika kure bace babona ko byashitse kure mbega gushika kure no guhimbaza no gutazira Imana eske haro bisani kuko nugutahura ko turiko turahimbaza dutazira Imana rero biratandukanye no kushika kure biratandukanye na views nyinshi biratandukanye ibintu byinshi ko guhimbaza Imana n'ikindi kintu kidasanzwe guhimbaza n'ikintu kidasanzwe yego kiratandukanye n'ibyo byose dushaka kubona umenga n'ibyo bigaragaza ariko ugusavye collabo yimuha twabikorana ariko naho nyene nuko nahora naho nyene intumbero yihe ni kugira ngo niko kwakoranye na Samuel canke no kugira ngo dushire hamwe muri bwa bumwe yego nkuko Kristo avuze ngo uko dutenya data turi umwe natwe tube umwe muri ubwo bumwe turashobora gukora igikorwa cyo gushira hejuru Kristo yego okay n'uyuhe muririmbyi ngaha ibujumbura wemera cyane wumviriza cyane canke ukurikirana cyane apart ya wewe uretse ko nanje ntimbozanye nazumwe cyangwa nizimhezagira ziramfasha gusenga ndiko ndasenga imyanya myinshi mbanimwe byukuri sinobongo numwe canke ni babiri ariko hari abatwitangiye bose vraiment bambere citegerezo kandi ndimo zabo uretse kuzumvira no kuzikurikirana tunazikoresha mu materaniro yacu iyo tukoranye nk'abera duhimbaza Imana aho rero hariho Apôtre Apollinaire, hariho Dudu, hariho Fortran, hariho David, hariho Willy, hariho abandi benshi, hariho ba Masezerano, hariho ba Lopez, n'abandi bige menshi, hariho n'izi team zihari ni benshi. Victorious. Rero abo bose ndakurikirana ndimo zabo kandi zikampezagira. Okay. Mu gusozera nashaka gusaba utugire akapela gatoya kindirimbo ukunda niya bihari ukunda muri rya EP iyo usherisa muri zijya zose niye washaka kutugira akapela. Nkunda zose ariko reka ngire imwe yavuga ngo izina ryawe nuhoraho nta kikunanira niwe ubikora ukabikomeza iyo wuguruye nabugara
kubera iki ugarukije nga si vyiza brother ariko ndaja mu mwemu naye ntangwe gufashwa mugabo ntacyo ushaka kumviriza ashobora kuja kuri YouTube Samuel Praise akaraba indirimbo zawe reka tugushimire cyane kuri kino kiganiro dukoranye nibaza ko kiza gufasha benshi ku majambo watubariye afasha cyane arabaririmbyi canke umuntu wese ari karagukurikirana twizera kandi yuko bazoja gukurikirana indirimbo zawe ipi nshasha kuko yayisohoye yitwa amasezerano Samuel Praise ucuyibona ucuronka 30 minutes ziri gratuit usinziriye uri kurasenga ushobora kumviriza hama ugahezagirwa turagushimiye cyane Samuel murakoze namwe ndabashimiye ni Empower TV yes Empower TV Imana bahezagire cyane we empower each other we empower each other yes come on Empower TV kwa Imana bahezagire igikorwa cyiza ntumirira n'abantu kugira subscribe kuri channel Imana bahezagire ku bikorwa byiza mukora no kudufasha gukwiza ishimwe rya Kristo Imana bahezagire murakoze cyane naho utaha mukomeze gukurikirana channel yacu peace